'cause your love. Uko Mukama avuze. Umunyabwitonzi ntakihayagize kubera ubwitonzi bwiwe. Intwari ntikihayagize kubera ubutwari bwayo. Umutunzi ntakihayagize kubera ubutunzi bwiwe. Ariko ushaka kwihayagiza niyihayagize muri ibi. Nategere kandi amenye ko ari jewe ndi Umukama, kandi ko nkorana ubuntu, ingingo n'ubutungane ku isi, kuko ivyo ari vyo bimpimbara niryaze n'Umukama. Uza imisi aho nzohana uwagenyerewe wese ku mubiri niryaze n'Umukama. Nzohana Abanyamisiri, Abayuda, Abanyedomu, bene Amoni, Abamowabu, abafise imisaya imoye baba mu bugaragu, kuko ayo makungu yose atagenyereye, kandi n'abo mu muryango w'Isirayeli bose batagenyereye ku mutima. Erega ibigirwamana ntaco bimaze. Tugire Kristo. Ndabashimiye kandi ndabakeje mwebwe duhuriye kuri iki gicaniro ca sasita z'ijoro. Iri ni izamu ridasanzwe, ni izamu ridukura ku gisuzuguriro, ni izamu ridukura ku musozi w'umubabaro, ni izamu nk'uko dukunda kuvuga ngo n'indoto zije zisa ngo ziba ari indoto za kavazingo. Iri ni izamu rituma dukurwa mu kintu tugashirwa mu kindi. Byumvikana ko umurozi aja kugutwara ikirere ujyana agenda saa 9, no. Umurozi agenda atora akorera kuri wowe saa 6, akamubyumve ko ari mu izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Mugabo umwe yahabwa kwindumwa, umwe yahabwa icyaja gukora kugira byemere. Niwaza gukora icyo akora saa 9. Niyo mpamvu iri zamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 ni izamu ryo kwakira isezerano rishasha. Ariko izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ni buri masaha 3, ni izamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu.
reka ndabacira agace kuko ikintu iyo kimenye ubusa n'ubwikoze keretse ariho chance ahubwo muhora musenga mugasengera mu byo mutazi mwemere mwigishwe twemere twigishwe abaturanye kubyuka gusenga saa sita z'ijoro kurindira itanura ryaka rizananye n'umuco w'umunsi mushasha umva uburyo bwiza bwo gusenga iri zamu mukaribyaza umusaruro ubundi sogokuru aravuga umuco uravuga abantu baravuga ngo umurozi hariho abantu babiri adashobora kuroga uwambere ni umuntu yuzuye umwuka w'Imana iyo usenga mu kuri no mu mutima barashobora kuguha aside mu byo kurya kuko ibifata uyu mubiri mugabo ibiteka ibihago uburozi imitego ibyo ntibigukorako no mugabo ibyo kurya bakugaburiye niyo mpamvu abenshi abaserukira abandi abigisha ijambo ry'Imana nimukwiye guhora mwivanga kandi namwe nimukwiye guhora mubona umenga umukozi w'Imana guhagarariye mu rubanza hari igihe atashobora guhagarara mu rubanza akaguhagarara ku gicaniro ukabura hiriwe ndabivuze nikura nuko mpamvu nzoza kubyinana nawe si nkonsi kandi ntazi ko nawe ndagukeneye kuzoza kubyinana nanjye ariko si amahirwe menshi bwishigaje yo kubyinira mu mubiri mubi kandi hari ababirekuriwe hari ababigenewe mugabo niba ubigenewe umuhamagaro wari ukudandaza abantu bakaronka ibyashara n'ibyo kurya n'ubyagufunisha ibintu bikore neza utandukanye n'umuntu afise umuhamagaro wo gupfukama akakira ikirere cyo mu ijuru akagihuza n'ikirere cyo mu isi abamukikije cyangwa bizeye ijambo ry'Imana ryaciye mu kanwa kiwe bagatabagwa kubwiwe imihamagaro ibiri iratandukanye wowe urajya gufurunisha no kukuvuta imvutana agatura akaduka keza akagenda akambara akaberwa akagira kure d'ishuri arakomeza yamamaza umurimo wiwe mushaka kumbwira ngo nawe ubu harimo umugani bwikana mu bugari mwemere ububasha dukora ko gicaniro sindi kwisigura cyane mugani kugira ngo abakuze twari abantu twakuze sinzi ko n'amariko mu misi muzi ko patira kuziye mu rubanza uhiriwe ahugazanyike muzi ko pasiteri cyangwa ijambo ry'Imana muzi ko umukozi w'Imana umubonye mu maso yiwe ahubwo umubona nyiki reka yesi ngende nibyo koko bisa akamaro mugabo vegetation be careful turi muri 2026 2026 be you bend you and be careful hagati ya saa sita na saa cyenda ni izamu ryo kwisuzuma kuko igihagarari cy'uburozi kiva he kiva ku ntege zawe no guhiga abantu babiri umurozi ataroga ngo bemere uwambere ni uwuzuye umwuka w'Imana ashobora gukora indwara y'umubiri kubera umunaniro kubera ikirere icyorezo nabyo ashobora no kurya aside nabyo muko imiyaga ibirozi imiteka no aho tuzuye umwuka w'Imana uri umunyedini mwiza uwa kabiri umurozi adashobora kuvuma ni umwasi wiwe nubona umurozi amaze gutongera urutoki usomwereke ko atari umukozi wo kuko igitabo cy'ubungu kiratubwira ngo wige ntukemere umugore aroga ko anezererwa imbere yawe kubera ko iwaguze ngo umugore aroga nuko ikintu cyose gitera ibyishimo mushimuka bacita umugore niyo mpamvu n'Imana ivuga ngo nawe kubakwa guta umugore wiwe wo mu busore wo mu buto Imana mu kurema ikirema muntu yakiremye ikinezero cyane kandi umugore bisigura ngo ikinezero cy'umuntu icyo cyose ukunda kigakora ku marangamutima yawe icyo cyose ukunda kigagushika ku mutima ni ikinezero cyawe Imana turi ibinezero byayo iyo dutungana niyo mpamvu ihora ibabazwa n'ikugene turiko turasuzugurika ikagomba no kuduteza impanuka zimwe zimwe kugira ngo irabe ingene twoyegera iyo mbona abantu bakizwa banze guca mu makuba nimukibaze ko ari hazara gusa ntibyari ngombwa
nuko umwana w'umuntu amahitamo yiwe Imana itayavogera. Rinzi yavogera iba yagukuyeko amaboko. Tugire Kristo. Umurozi amaze kukwereka ati ntuzobyara usomwera umubwira utumva nta jambo bisa kurishe ahubwo pfa mbone kubyara. Kubera iki? Hageze kuwera kuko nanjye hageze kubyara. Ariko umurozi nakugaragariza umutima muba ufitiye inzira gufitiye n'ishaka gufitiye, nawe ugakomeza kwiyarobeka ngo ntirumveko. D'abord umuhaye amahirwe, kandi icya kabiri wirukanye Imana yawe, kuko ijambo yaguteje ihora mu marangamutima yawe. Imana nayo ntivovundike. Niyo mpamvu baca kuroba. Mugo umurozi nakwihanga mu maso uzomuhindurire umutuke, nuzokwega inama ariko mugwana kuko ushaka kumukubita atari mugo uzomubwiza ukuri turi ikiburirane. Uziko ari umurozi umbwira turi ikiburirane gute wowe ushobora kwigira Imana? Ego ubundi umurozi yigira Imana ngo jewe ngo mumena kwereke ngo ndamutuma ngo iki ibaze baratsituma wongera zigiye kugaruka ziryeho nyine. Rero muri uyu mwanya wa saa sita z'ijoro na saa cyenda ni byiza kubanza ukisuzuma uti niki yagihengere no banahaye umurozi, kuko wabona kwanga wabona kuraguriza. Kuko yidodomba nikazana shetani y'imidodombo, nzazana shetani ihagarara imyidodombo, ihagarariye kurenganya, ihagarariye ubusuma, ikararana nawe ngaho urusengeza uruzungu donc ukisanga mu buzima bw'akavuyo. Muri icyo gihugu uraguriza wese umuvuma kuronka byoroshye kuko inyenyeri yawe y'ubutabazi iba yazimye. None rero gusenga utisuzumye muri iyi saha wavuma ubanza ugasinzira ukaza usenga ejo ku mutaga wanje kwisuzuma, kuko usinzira utarajya mu masezerano Imana irabirakurinze ikabwira shetani ngo ntunkorereko. Nawe nigumanye n'ubudanga bwawe ati ntunkorereko ukaba ukiri muri ka karere. Mbwa numara gusezerana utabanje kwisuzuma ishini uzoba uyinjije. Niyo bizavuze ngo nawe ubura gute ngwino umaze kwiraramira gatoya zija zibwirana zikanza. Aha rero muhagabire ntabwo uziko washinze iki gicaniro, wahisemo iki gicaniro cy'ubutabazi kiri hagati ya saa sita na saa cyenda. Iri saha no tugize igicaniro cya saa sita ku Kaburungu, iminota tumara turayimara. Reka mbabwire ikintu kimwe, suzuma umutima wawe nanjye mbya nisuzuma. Mbwira Uwiteka nimbabarira kuko ndi umunyantege nke. Nabyawe n'umugabo n'umugore nabo n'abanyantege. Nisuzumye nsanga uyu munsi atawunagaragaje ishari n'inzigo. No musisi nabeshebwe, no musisi nasaguje, njyewe no musisi nasambara, njyewe no musisi nagize ubwibone, njyewe no musisi nawe ninye uburenganzira bwiwe, njyewe no musisi nariye ntungara. Mukama utundi tunenge twose tumbabarire. Amasana gusezerane ku gusenga nagusenze, nasomye Bibiliya, numvirije ijambo ryawe. Utunenge twanje tumbabarireko rwose. Amaraso ya Kristo anyeze rwose. Ubushobozi, ingabirano, ubutware bwa mutima w'Imana bukorere muri ishe. Imbaraga z'Uwiteka zururukire mu buzima bwanje, mu buzima bw'abo sengera no mu buzima bw'abankikije. Ndinde umurozi, undinde umwambuzi w'amahoro. Inama z'ikuzimu zisenyuke kubw'iri sengesho ryanje. Inama z'abarozi, amazina agambiriye gutongerwa ko n'abarozi. Bingure ku Uwiteka. Amaraso ya Kristo nanyuze meze n'inyange yera. Mbohora mwami w'abantu, mbohora.
mbohora rutare rw'ubuzima bwanje, mbohora gahimbare kanje, mbohora mweranda w'Isirayeli, mbohora mutananirwa, mbohora rutare rwanje, mbohora papa, mbohora mubyeyi ankunda, mbohora mubyeyi anyitwararitse, mbohora data, mbohora mama, mbohora ku ndasago wanje, mbohora ku majambo mabi banyatsiyeko, mbohora ku gahinda kabo nababaje guhera mu buto bwanje, igihe cyose nari bwatangure kwisuzuma. Mbohora abo naseka n'inkangiriza, mbohora ko amarira yabo nk'uko isi yari isugereje n'amarira ya Abeli uwishwe n'umugome mwene wabo Kayini, ko Kristo ari we yacecekesheje iryo jwi ry'ayo maraso yaguma atakataka ubutungane. Mukama, cecekesha amajwi yose iyo tuza kunezerwa kubera ibyo twakoze tutarisobanukirwa. Hari ubudahangarwa tudafise kubera imyaka twariye twenyene, tukakugeraganya kimwe muri 10, tukakugeraganya ishikanwa ry'aboro. Hari umutima mubi dufise kubera abo twagendanye tukabishoroka. Hari agahinda, hari ibiciro by'amarira dufise, hari ubwoba, hari ibiciro by'ukubohwa dufise kubera abo dufitiye imyenda tutarabona uko twabishyura kandi bafise amasezerano twabasezeraniye. Nyaguhora ku ngoma, Uwiteka rutare rwanje, mbohora, bohora ubwoko bwawe, aba bana bawe duhuriye kuri iki gicaniro, uyu mugabo, uyu mugore, uyu musore, uyu mwigeme, iyi saa sita sinisunze ngo wamuboshe basangiye amaraso, naje ndi umubyeyi we w'isimuka, kandi Kristo nawe ni mubyeyi wa twese. Kristo, bohora ubwoko bwawe kubw'ukwizera kwanje, kubw'ukwizigira kwanje, kubw'ukwemera kwiwe. Bohora, bohora, bohora abana bawe, wowe rutare rwacu. Niwe kw'icyubahiro, amavi yose nagupfukamire, igicaniro cyacu nigihimbaza ububasha bwawe. Igicaniro cyacu nigihimbaza ububasha bwawe. Igicaniro cyacu nigihimbaza ububasha bwawe. Tukimatanije n'igicaniro cyo mu ijuru, turagomba kuririmba indirimbo ya Mose n'iy'aberanda bose, n'iy'abamarayika bose, n'iy'intego zo mu ijuru zose, kubw'uwo munsi ugira gatatu muri iyi minsi 366 waduhaye ko isezerano ryo guhezagirirwamo twebwe ubwoko bwawe. Nyaguhora ku ngoma, Uwiteka, ntera iteka unyakira aka kajambo kavuye ku mutima kuri iki gicaniro cyawe cy'inava. Amazina y'abana bawe bagisemo urayabona, ibyo bagukeneye kurabizi, ibyo bagusaba urabifise. Impamvu bagusaba ni wowe wayirekuye.
baragusaba kuko mukundanye, baragusaba kuko munganye ubumwe, baragusaba kuko batakikuryajyana, baragusaba kuko uri umukozi mwiza, baragusaba kuko uri umubyeyi wa bose, baragusaba kuko uri urutare begamira bagashira ipfa bagashira inyota, baragusaba kuko basobanukiwe ko uri umutangabugingo. Uyu ni umunsi ugira gatatu twisuzuma kugira ngo turabe ko twotura imicaro dufise mu gushinga amashiga y'ibyiza n'ibyishimo, mu gushinga amashiga y'amahoro n'umunezero, tuzovotorerwa nawe Mukama muri uyu mwaka w'ubudahangarwa bwawe kuri twebwe. Uratubwiye ngo ushaka kwiyayagiza niyayagize muri wewe. Iri ni ijambo riri mu buhanuzi bwa Yeremiya umusabyi wawe mu kigabane c'9 guhera ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 24. Uwa 25 uvuga buzohana, harimo ibivyago, harimo abanyeshari, harimo abanyezigo, harimo abakora ibiteye isoni, harimo abacuririra izindi mana imfura zabo. Ibyo byose twarabisezerereye papa tunezereza z'ubukozi. Nababyutse kugusengisha ndabugurira izamu ry'ubutabazi, yokomeza ngo yononekane, yokomeza ngo asuzugurwe, yokomeza ngo ananirwe. Mubyeyi, naho twosaza tugasigara tugenda twunamye, tugasigara tubundabunda, naho ubuhanza bwaba bwaje ku mutwe, ntituzosubira inyuma. Kuri iki gicaniro c'inahava wadusabye kutakuryajyanya, udusaba kugutunganira. Muri byo byonyine bizotugaragariza ko turi basamurarwa b'ubuhirwe bw'ijuru kuri iyi si no mu buzima buzokurikira. Mukunzi, uyu munsi ugira gatatu iyo tuwuzanye mu ijwi ry'ubuhanuzi dusanga n'umunsi wo guhura ni ugukundwakaza n'Uwiteka Imana. Kundwakaza amarangamutima yacu, tugira amahirwe kuko turagufise, tugira amahirwe kuko turagutoranye. Tuririye ubuzima bwacu mu gihe bwari mu makuba, tuririye ubuzima bwacu mu gihe bwari mu gahinda, tuririye ubuzima bwacu mu gihe bwari mu mubabaro. Twasanze ko ibiduteza impanuka, ibiduteza agahinda, byose nyagora ku ngoma tubikurwa ko nuko kwizera. Turakwizigiye, duha isezerano ryo guhembuka, duha isezerano ryo guhanwa mu
gihe twakoze ikosa, ariko ntuduhanireko, uhano twiyegereza, kuko tubigusa nuko tutokwitera isheke ngo turi beranda. N'isezerano wahaye Dawudi, kuko igitekerezo gishasha yaragize cyo kukubakira inzu. Urabona ngo Dawudi n'uwo bazoncumurako usinzomuhana akagirira, nzokoresha akanyohashfunwavu. Uri mweranda rwose ntawe usa nawe, ariko mu ntege nke zacu twisabiye imbabazi zawe. Ishavu ryawe rirerire ryoducinyiza, ryotwica, ryotubabaza, ryodutunuza, ryoturandura. Papa, umusabyi wawe Salomo umunsi agaragaza icese ko ingoro yawe yuzuye, ngo kuko atari yiteye isheke no mu kanwa na gatoyi, mu cyubahiro cyawe cyaraje kiratwikira ingoro. None uyu munsi twari turi ingoro. Salomo mu isengesho yavuze ngo mu gihe tuzagira intege mukaduteza amakuba, ukaduteza inzara, ukaduteza ingwara, ukaduteza mugiga, ngo nitwubahuka tugapfukama turaba mu kiyaga, uzotwumve utugirire ikigongo. Yesu Kristo ku musaraba yaravuze ngo dawe ubagirire ikigongo kuko batazi icyo bakora. Uwiteka yaguhora ku ngoma Yehova Nisi, we uri intsinzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yaguhora ku ngoma Yehova Rafa, we uri Imana umukiza ukiza indwara ibyaha n'ibyago. Yaguhora ku ngoma, wowe se w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe se w'umukiza wacu Yesu Kristo, wowe se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ngizi impundu zisamiranye ziva kuri iki gicaniro, nashize ku imitwaro, ariko kuko no mu bavumota neza batawirengagije, batazanye imitwaro gusa, ntiyaturaguritse amabombe, ntiyaturaguritse ubwibone, ntiyaturaguritse agahinda, ntiyaturaguritse agashinyaguro. Hazamutse akotsi kamota neza kerekana ubumwe, urukundo dufitaniye nawe mubyeyi wacu. Iyo relation parentale tuyishinge mu rumana. Ni wowe Mana yonyine ukora n'ubundi. Ni wowe Mana imwe rudende ukorana ingingo kuko ufite ishoja n'ijambo. Uri Imana y'igihagararo giteye ubwoba. Yewe yaravuze ngo winyiganyije gato gusa, ngo ubwo imisozi uguhugurura inkindi, ngo ntuzunabimenya kuko nacyo bigutwara. Narabimenye ko bikugutwara iyo tubabaye uratunura. Ntugatunure. Turagomba umunezero kuko twasobanukiwe ko igihe cyose tuje mu izamu tuba duteye umunezero umutima wawe. Nusanga bakwemereye kuriza ko bataje, niwibweze umutima wanjye, wibaze guca bugufi kwanje, ubone ko ntaramiye ubuzima bwanje, ubuzima bw'igihugu canje, ubuzima bwa Kristo mbyara mu mwuka, n'ubuzima nyaguhora ku ngoma bw'aba bana bawe amazina yabo ari kuri iki gicaniro cyo muri muvugano wa studio restaurant Komera Kristo n'imiti. Sinabikoze nshingiye ku bishobisho, nabikoze nshingiye ku isezerano ryawe. Nyemerera ngendane nawe ngutinya, ngukunda, ngubaha, nguciriye bugufi, unyizere, unyambike umwambaro ubereye abambasaderi b'ubwami bw'ijuru. Unyizere, umpe ijambo
Libérez l'ambassadeur. Ikiguhimbara narakimenye n'ubwenge n'ubwirane n'urukundo n'ubutungane, kandi ko ari ufise umutahe wabyo bishire muri ceke. Erega Mukamana yasobanukiwe ko imigenzo y'ibihugu bitandukanye itagira mvugo. Ubwenge bw'abahanga ngo urabwubika, niko Yesaya 44 yavuze. Barafashe bagenda mu mashamba wiremeye ngo azane akayaga kazana imvura atari igihuhusi. Baca igiti, abahinga n'abahinga n'abahinyanyuzi basiga kwama amabara, baragishariza n'ifeza n'izahabu, bateramo imisumari bakoresheje inyundo kugira ngo gishobore kuguma n'ikijogajoge. Cyameze nk'igikanganyoni bashinga mu murima w'ingano w'amasaka cyangwa w'ibigori bigeze kwera. Kimera nk'igikanganyoni mu murima w'imyungu. Nawe bavuga ngo ni Imana za barazidukangishije tugutera umugongo tuja kubaraguza. Iyi bambewe twarasobanukiwe ukuri k'ubuzima. Bafise imana zifise iminwa ariko zitavuga. Bafise ibigirwamana bifise amatwi bitumva. Bafise ibigirwamana bifise amaso yirabura ariko ntibibona. Bafise ibigirwamana bahaye amaguru ariko bitagenda. Bimwe babitwara mu mifuko ngo n'ibiheko, ibindi babitwara mu masakoshi ngo n'ibiheko, ibindi babyisiga ku mubiri mu mavuta. Mu izina rya Yesu Kristo bipfishwe ubusa kandi bihebwe. Tugusenge kuko uri Imana y'ugusenga. Nibareke gusenga Imana baterura, nibareke gusenga Imana zitagendagenda. Uri Imana igendagenda, uri ingana bizi. Dukore ibitangaza kuri iki gicaniro, uduhamagara meza, turire imyenda, dukure ko ubugumba, dukure ko urwango n'icaniro, udutere iteko, duteturure, ubihanamiye imitima yacu byose. Ibyo bigirwamana ubundi nta kibi bishobora gukora, kandi nta n'icyiza bishoboye gukora. None twitandukanye nabyo kuko Hosiya 6 aravuga ngo nimuze tuje inama. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri nitwatera inama tukaba twegereye Imana, izotubabarira. Tubabarire Mukama, kuko nta n'umwe ariho ameze nka wowe nyagora ku ngoma. Uri mukuru kandi izina ryawe rirahambaye. Imbere Mukama ni wowe ngabira nari kugutinya ubwoko bwawe. Erega ibyo nibyo bihambaye kandi bibereye mu buzima bw'abakristo. Abanyabwenge, abanyabwitonzi, abaganga, abacamanza, abakomeye, abana bose bo kuri iyi si, nta n'umwe ariho atunganye kandi akomeye nkawe. Tugirire ikigongwe rero, uduhe umugisha wo kukubaha, uduhe umugisha wo kugukunda, uduhe umugisha wo kugendana nawe, kuko Zaburi ya mbere iravuga ngo hahiriwe umuntu atagendera mu moyo y'ababisha, adakurikiza imigenzo y'abacumuzi, kandi ntiyicare mu gihe ari cy'abantu bagashinyagura, agahimbagwa nyabuna n'itegeko ry'Umukama, kandi akazirikana itegeko ryiwe ijoro n'umutaga. Ngo azomera nk'igiti gitewe ku mugezi iruhande y'imigende y'amazi,
Ico giti ngo cama ivyamwa ku mwaka wacu, amababi yaco ntiyigera akabirana, ivyakora byose bizotungana. Ariko uko siko bimeze ku babisha. Ababisha bobo bameze nk'ishingwe rigurukanwa n'umuyaga, nico gituma ababisha batazoragama mu rubanza, co kimwe n'abacumuzi mw'ikoraniro ry'intungane. Ngako Umukama yitwararika imigenzo y'intungane, kandi imigenzo y'ababisha nayo ikabazimiza. Turagushimiye Mwami w'abantu, turagushimiye kuri izi mpanuro uduhaye. Tugiye kwikubita agashi, turumvise ko isezerano ryawe ugiye kuduha ni iry'ubuhigwe nyakuri, rikomoka ku butungane bw'uwo mutima muzima dufise. None rero nyaguhora ku ngoma, none rero utebe bw'ubuzima bwacu, none rero ubw'imbare bwacu, duhesagire. Yesagira abana bawe batakikuryagenya kimwe muri cyo. Wesagira abana batakibitsa ishari n'inzigo mu mutima wawe. Wesagira abariko biriyunga n'ijambo ryawe ngo batandukane n'ibyago kubizana ibyago. Imitwaro yabo baguhereje, ubyutse kugusaba afise intego y'igituma byutse. Mu igisubizo, mubera igisubizo, uzobukoze. Uzobukoze Rutare, uzobukoze Gahimbare, uzobukoze Mahoro, uzobukoze Bweranda, uzobukoze Buninazo bwacu. Umurozi niwemere ko yinjira mu buzima bwacu, umusuma niwemere ko yinjira mu buzima bwacu, umusambanyi niwemere kwagira ijambo muri twebwe. Amashetani ariko aragendera abana bawe cyane cyane mu buryo budasanzwe. Aba bana bawe amazina yabo ari kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Mwirukane, muryoze izosi, muvuna amaboko, muca amaguru. Wabikoreye Dagoni Imana y'Abafilisiti, uyica umutwe, uwutandukanya n'umutungo, uyica amaboko uyigira ijiri, uyica amaguru uyigira igitumbatumba. Ntibikanguye kugira niburi ntibahwere biyunge nawe. Umuvumo yabwiye ati Imana y'Isirayeli genda mugeze murabikore, mwakira iyo sanduku muyishyire ku mugongo w'inka, cukica inyana yiritse, mwambuye inyana yiritse. Nimubare iduza imisozi y'Abayefurayimu, muzomenye neza ko yari Imana ibafitiye ishavu, yabateje ibisuzuguro, ibateza imbeba zibarya. Abari babanje gukorana n'abatware batanu bazana bacura imbeba kandi bazicira mu saha. Umuvumo arababwira ati Imana y'Isirayeli ikunda icubahiro n'amashikano, mwishikane mu kuboko kw'ibyo byabo. Twagushikana imitima yacu, njya kuguhereza ibimazi by'abana bawe, udukwi tw'abana bawe, utwigoro tw'abana bawe, udusabisho tw'abana bawe, imitwaro y'abana bawe, ibya cumi by'abana bawe nibiduge mu ijuru. Uyu mubano bidugane nabyo, bize bigusange, nawe udusanganiza amahoro, udusanganiza urubyaro, udusanganiza urukundo, udusanganiza igikundiro, udusanganiza ubwiza, udusanganiza ubweranda, udusanganiza igisubizo. Nyagora ku ngoma, umwana wawe yashize ishishiro ku cyacu biciwe, wihuza n'ijambo twamwatsuyeko, wihuze n'ijambo twamwatsuyeko, wihuze n'ijambo twamwatsuyeko, agakiza kagere ku mpande zine z'isi nabisobanukiwe uko bimeze. Urakoze nyene ijambo, urakoze nyene ubwenge n'ubwerane, urakoze nyene agahimbara,
urakoze we ngabo nziza yo kwizera, urakoze we Elohika wacu, upfuhira icyubahiro cyacu, upfuhira imigisha yacu, upfuhira imibereho myiza yacu. Ndaguhaye icyubahiro, ndakuzamura icyubahiro. Komeza uhezagire, komeza uhezagire, komeza uhezagire, komeza uhezagire, komeza uhezagire. Kandi ndagushimiye Mukama, kandi ndagukengurukiye Mukama, kandi ndakuninaje Mukama, kandi ndahezagiye izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Twakiriye ibyiza, twakiriye ubudahangarwa, twakiriye ubutabazi. Twase ko uyu munsi tugenderwa n'amashitani, twase ko tugenderwa n'abagenzi, twase ko tugenderwa n'abarozi, twase ko tugenderwa n'abanyeshari, twase Mwami Imana nyagora ku ngoma ko urupfu rugira ijambo muri twebwe no mu bacu, twase ko uruhombo rugira ijambo muri twebwe no muri bene wacu. Turase kandi turagirije impanuka z'ubwoko bwose, uburwayi giturumbuka, ahubwo duha ubudahangarwa tugiye kugendera mu kirere kidakorwako n'umwatsi. Umupfumu ntiyambuka ijambo, umurozi yambuka ijambo, umwicanyi yambuka ijambo, umunyeshari yambuka ijambo, umupagani agomba guhungabanya ubuzima bwacu yambuka ijambo. Umutima w'Imana akomereza hanyene, biba nyakubiba, hezagira nyaguhezagira, zana umuco umwijima ugende, zana urukundo rwawe rugende, zana ubumwe amahane agende, zana amahoro n'amahoro, zana amasaka n'amasakaramentu, zana ubwiza n'ubwerane, zana ubwenge n'ubwitonzi, zana igikundiro kandi icangiro, zana kuramba no kuranirwa kandi turamba n'itoto n'itotane. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa ubwenge n'ubwerana. Amen. 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 Muhezagirwe mwese, muhezagirwe, mukurwe mu bugarama, mukurwe mu madini, mukurwe mu bukungu, mukurwe mu mibabaro, muhabwe isezerano ryo kugendana n'Imana bose.